je nitwa Niyomugisa Pafras nkaba mpejeje amashuri muri uno mwaka hanyuma ndi umujene yifuza kwiteza imbere biciye nyene muri monde ya business. Ahari nico mfise nk'iciyumviro ca mbere ni kureponda canke mu kwishura ku bibazo niko ndabona biri muri societe jewe mbayemwo ubwanje. Batuganirije cyane ikintu kijanye n'ibifungurwa. Ahantu mbaye hariho ubwoko bw'ibifungurwa bidakunze kuboneka, rero ahanini yanshaka kwishura kuri iyo nyishu y'ubwo bwoko bw'ibifungurwa n'uburyo bishobora navuga kuba conserve kugira ngo abantu bazobironke minsi yose igihe cyose bitononekaye. Hanyuma ngiriye ko nishura kuri kino kibazo mu bajije cico ino ndwi yahariwe navuga ati la semaine mondiale pour les entrepreneurs cyangwa l'entrepreneuriat, nuko cyambere na mbere yamfashije cyane kubijanye n'ukungene umuntu yo kwitegura aniniya nk'iyo utanguye kwiyumvira icyumviro kininiya cyane cyo gusaba uburyo bwinshi burengeye amafaranga canke navuga ati ego ressources canke amafaranga ufise, ukungene umuntu ashobora kuvyitegurira neza kugira ngo azoshobore kuronka bavuga umutahe canke wa fond ikenewe kugira ngo ashobore kwiransa kandi projet yiwe igende neza, hanyuma ashobore gutera imbere gose ateze imbere igihugu n'ahabaye. Ego ivyo nivyo nashimye. Ahaniniya navuga ati igituma abajene kenshi badakunda kwitura ivyo bigo, nifatiye ko nk'akarorero ndashimira kwanza kino gikorwa kubera byamfashije. Nifatiye ko nk'akarorero ahaniniya tubanka kwitura ivyo bigo kubera uko kuntu badusaba navuga ati intérêt niniya cyane, kandi natwe tubona yuko turacyari ko turatangura, hariho amarisque menshi. Kwasanga nyene turafise ubwoba yuko tuzoshobora navuga ati gutanga ivyo bariko baradusaba mu mwanya wasabwa. Kwasanga rero tuvuga ati reka tubanze rero twikorere twebwe ubwacu n'inkomezi zacu bonaho dushoboye, hanyuma nibyagenda bukebuke tuzokwevura nk'uko batanze exemple kuri urya muntu yaduze muri entreprise yiwe atehereye kudandaza ibintu vy'amafaranga makeya. Kenshi jewe navuga ati hamwe bon ni ukutaba amaso kw'abajene canke no kwiyemera cyane kw'abajene n'ahandi. Turazi yuko twebwe ubwacu ntacyo twishoboje, hariho abantu batwitangiye imbere bategerezwa kuduhereza ibintu navuga ati bashobora kutwereka inzira. Rero kenshi ari gusanga umujene kubera yirutse muri biriya yagiye kuraba ama information nko kuri internet agasha yumva umengo umuntu w'umuhata arashobora gutanguza ikintu, basanga ivyo bintu birashitse. Ego nico ahanini bikunze gushikira ku bajene.